Mu gusozera ibikorwa bijanye n'ivyigwa vyashikirijwe mu ndwi yahariwe guteganiriza, ivyigwa vyari vyashimikiye ku civugo cuno mwaka cavuga kiti twese hamwe duteganirize mu vy'uburimyi. Bamwe mu barongoye amashirahamwe yo guteganiriza bafatiye ku ntambamyi zimwe zimwe abarimyi bashobora kuzohura hageze guteganiriza imirima yabo kubera amikoro make nibiza, basavye leta gufasha no kugira uruhara mu kuborohereza subvention mu rurimi rw'igifaransa. Umurimyi azoshobora kuriha amahera kugira ngo aronke assurance agricole, kuvuga aho leta tuca tuyisaba kuzoherekeza yozofasha hakabaho ico bita subvention y'amafaranga umurimyi ariha muri assurance. Hariho ikindi naco ajya amadeni asanzwe atangwa n'amabanki usanga ari kuri 15-16 kwijana. Mbega umuntu afashe iryo deni akarishira mu burimyi hari ico azokunguka. Ca dusaba leta yuko hari ico yofasha kugira ngo haboneke amadeni ku nyungu abarimyi bashobora guhamvya. Kuri ico umunyanga mukuru w'urwego rujeje kugenzura no gucungera amashirahamwe yo guteganiriza yishuye avuga ati muri arka nivyo turugwego rwa leta ariko natwebwe turafise dutangurira turafise naho tugeze kwereka abaje gufata ingingo muri leta ivyo vyose bikenewe bofatira kugira ngo bafate ingingo ibereye tubibereke. Harimwo gufasha abarimyi nkuko twayimuhe n'ibihugu bo bafise amikoro make kugira baronke amafaranga asabwa ngo uteganize, leta igashe mu bwo buri kugira bashobora guteganizwa. Mugabo leta nayo ikabikora yabonye neza yuko mu myaka iri imbere hari akarusho kazogarukwaca hamwe havuye amafaranga y'ugushikiye umurimi, leta ibone ko ati hirya yejo hari kizova ku murimi gisubire. Gutyo leta izifata ingingo yabonye neza yuko amafaranga icize mu burimi mu gufasha mu guteganiza atama amafaranga atakaye. Urongoye runani rwayo mashirahamwe Assure nawe yaramenyesheje ivyo amashirahamwe guteganiriza yiyemeje inyuma y'iyo ndwi yahariwe guteganiriza. Bimwe muri vyo no kuja kwigisha no guhimiriza abarimyi bijukire guteganiriza imirima yabo. Ikindi biyemeje no gukura uduhaze twibonekeza mu mashirahamwe mwamwe yo guteganiriza. Hariho uduhaze hirya no hino, ivyo ni binyakuri. Muga twarafashe ingingo zose zikwiye kugira amashirahamwe atunganiriza abantu bose bayitura. Vyahereye mu vyigwa twakoze turashiraho ibiciro byogerageza gutuma amashirahamwe atunganiriza abayituye, le tarif, ivyo twita gushinga amahera. Bariko barabigerageza rero dukoranye na arka igerageza gukontorora kora bamwe biko biragenda. Nabone barazi yuko harimo akarusho kariko karaboneka mu kuntu amashirahamwe agenda atunganiriza abantu kugira ngo imyidogo igabanuke. Natwe ku rwego rw'uburongo y'amashirahamwe tuguma duhimirizanya kugira ngo dukore ibintu bihesha icubahiro twebwe bene umwuga abatwitura hanyuma n'igihugu. Abakurikiranye inyigisho zijanye n'ibirangurwa n'ico gisata kuva ku itariki ya 22 gushika ku ya 24 mu kakaro mwaka wa 2025 kabaye akaryo ko kubaronsa impapuro zihabwa abakurikiranye inyigisho.